vuga uti ego canke ni kinyoma cyari se kinyoma. Amakantite bavuga ni atariyo. Igitoro muga carafatiwe iwanyu. Hariho igitoro twakoresha. Hari cafatiwe wawe. Naho yoba iritiri imwe. Yego. Kwa Musitanteri hari cafatiweho. Sinzi nkabagiyeyo, sinagiyeyo kwa Musitanteri. Umviriza rero wewe. Hariho abantu bazi ngo mvugana na Buramatari, mvugana na Musitanteri bakigira ibihangange. Ako kagwi nigasambuke ubunyene kasubira kukumva. Buramatari na Musitanteri mwese muzoca mutaha. Nimwamura bungere babi nzobirukana zane bungere beza baragira intama zanje. Aho umukuru w'igihugu yari ku kibuga ivyizigiro co mu Rumonge, akagwi kagifukamye mu nda gakingirwa ikibaba n'abajejwe intwaro, niko Evariste Ndayishimiye yavuze ko agiye gusambura. Aha hariho ikintu citwa gudahana. Aha mu Rumonge hariho abantu bigize bihanganye ngaha. Nzobasambura mwese ukagwe kari ngaha nzogasambura. Hasubira kumva ko kagwe. Abantu badandaza bigira ibihanganye ngo bafise amahera menshi. Ndabwije ukuri igihugu kidahana haba kajagari. Nico gituma mu Rumonge bafise ibibazo. Kubera ntimuhana. Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ubutunzi Gilbert Horugavye wewe yagirijwe gufatanwa igitoro c'amagendo muhiriwe. Areka mbanze nkubaze. Yego. Igitoro bagifatiye kwande. Hari ubugunguru bw'amaritiro bavuga ko bwafashwe ngo bufatirwa aho dutuye, bavuga kandi n'ahatuye Musitanteri wa komine, ariko abajejwe ugendereza nibaza ko bari hano. Ni kinyoma mwijambo rimwe. Vuga uti ego canke ni kinyoma cyari se kinyoma. Amakantite bavuga ni atariyo. Igitoro muga carafatiwe iwanyu. Hariho igitoro twakoresha. Hari cafatiwe wawe. Naho yoba iritiri imwe. Yego. Kwa Musitanteri hari cafatiweho. Sinzi nkabagiyeyo, sinagiyeyo kwa Musitanteri. Umviriza rero wewe. Yego. Ntukwiye kuba indongozi usanga vyabaye uko. Usanga vyabaye uko naho yoba iritiri imwe. Ukaba utatanze imihoho. Iyaba wewe iyo uba warufise umutima wari gucunyarika ikete ryo gutanga imihoho. Warindiriye ko nza mu Rumonge kugira umubwire ukuri. Dossier nyakubahwa Buramatari ayifite. Biraheze wewe. Wewe biraheze. Nayo Consolateur Nitunga Buramatari wa Rumonge yasabwe n'umukuru w'igihugu gusigura ivyerekeye igitoro cafashwe kijabukanywe muri Kongo. Amabagaje 8 nayo y'igitoro cari kijabutse ikongo vyagenze gute? Nyani cubahiro amabagaje 8 twaragitohoje station vyapakiriweko turayibaza nyeneyo yaraturahiye ko atari ivyo, hanyuma tubuze aho duhera kuko twayifatikanije n'abandi twavuze tuti ivyo bitihwe tereka turabe ko bitazosubira. Uwo mwagifatanye vyagenze gute? Yavuze ko yagikuye. Yagikuye mu ijuru. Nyene cubahiro havuzwe byinshi nimba Oyavuga gwawe wevuga ivyuzi nk'indongozi yafashe umusuma afise igitoro mu province iwe. Yakubwiye ko yagikuye nk'indongozi. Igitoro ibagaje 8 icunzi nashize muri raporo zari ibagaje 10, hanyuma izo bagaje twavyumvise gutyo nyene mugabo turiko turagira amatohoza byari byafatiwe byari bavuga yuko vyaguriwe kuri station imwe iri ngaha mu Rumonge, hanyuma uwabiguze aca asabwa kubisubiza, hanyuma arabiguri yabisubije kuri station, hanyuma baramusubiza amafaranga yiwe. Bari wavuze yuko station mwasaza atari ivyo. Yabisubije kuri station yihe? Yari yabikuye kuri station icavugwa. Oya reka vuga ivyavugwa, vuga ukuri wabonye.
yasubije kuri sitasiyo yari sitasiyo ku kibazo ca hariho amasitasiyo abiri yavuze banza ugezaho numvise iyo umuntu atanguye kurya umunwa aba afise igituma. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom arashimira umukuru w'igihugu ku kigoro agira mu kurwanya ba kaboko, ariko akamusaba gufata ingingo ibuza abari mu bibanza vya politiki kuja mu rudandazwa. Turashimira umukuru w'igihugu ico yakoze mu Rumonge. Mugana ngenda babwire yuko ibi ntibiri mu Rumonge gusa, biri mu gisagara ca Bujumbura, biri mu ntara zindi zo hagati mu gihugu, hose usanga ari uko. Ndabaha akarorero nk'isukari ntushobora kuyironka utayiguze hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 8. Ibitoro nuko, isima ya Buseko igugwa hagati y'ibihumbi 32 n'ibihumbi 36, kandi igitongo biri ku 20. Ivyo rero murumva neza yuko biragoye cyane. Amafaranga y'agaciro amadovize nuko usanga leta ivuga ngo yagurisha ibihumbi 2 amadolari y'abanyamerika, mugabo usanga iri 3,500, kandi ivyo muri leta barabizi. Rero ibibazo ni byinshi cyane, twibaza neza ko umukuru w'igihugu akwiye gufata ingingo ikwiye yuko abantu bo muri leta bukizira kwasubira kudandaza. Niho hantu honyene hazoshoboka yuko ivyo bintu by'ibibazo bivaho, n'ahandi hoho ntibizoshoboka igihe muri leta maze kuba badandaza kandi amateka bibabuza. Itegeko nimero 1/3 ryo kuwa 31 0 ryo mu mwaka w'ibihumbi 1989 rirabuza umuntu wese wo muri leta kaja mu rudandazwa. Mugabo usanga abantu benshi muri leta arabadandaza, kandi abo bantu twebwe tuguma tuvuga baguma batwirukako baturondera. Mugabo nukuri nibakurikiza impanuro umukuru w'igihugu ariko arabaha, kuko ntushobora nta migenzo nitereka abasukuru barayamaze. Ntushobora kuronda kuzokorera igihugu ngo gize kuba umukomeresa. Ibyo byuko abantu bo muri leta arabakomeresa, twebwe tubona yuko by'ukuri atari byo na gatoya. Nagomba asaba umukuru w'igihugu atange ku mugaragaro itegeko yuko ata muntu wo muri leta azosubira kudandaza, kuko burya niho bigoreye. Umukuru w'igihugu akaba yasize yijeje abanyarumonge ko ivyo bibazo bigiye kwigwa mu biro iwe, indongozi yose bazosanga yagiriwe n'icaha ikazoca ikurwa mu mabanga.